nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi heje kwakira umushitsi witeka cane nawe akaba ari umuganwa Sheikh Mansour bin Jabu bin Jassim Al Thani wo mu muryango uri ku nganji muri leta ya Qatar. Uwo mushitsi kumwe n'umugwi w'abantu barenga 200 bari mu mugwi uteye imbere cane ufise imitahe mu bihugu bitandukanye, umugwi witwa Al Mansour Holding Group akaba ari nawe awugaba. Umuganwa aje kwitaba akamo kanye n'icubahiro umukuru w'u Burundi aho yahamagariye abanyamitahe arabatumira kuzana imitahe yabo mu gihugu c'u Burundi. Yanose akaryo rero ko kuvugana na nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi aho yagaragaje umunezero kubona ari hano mu gihugu c'u Burundi, umunezero kubona igihugu gitunze gifise ubutunzi kama, igihugu kirimwo abene igihugu bafise umutima wakira w'urukundo, kandi aje kumenyesha yuko yafashe ingingo yuko uwo mugwi za kuzana imitahe mu gihugu c'u Burundi mu bisata bitandukanye, na cane cane yuko usanzwe ufise ubuhinga. N'umugwi umaze kubaka inyubako zikomakomeye kw'isi yose, n'umugwi ufisemwo ubuhinga mu vyerekeye ubutare, mu vyerekeye ivy'ubutunzi, mu vyerekeye uburimyi n'ubworozi, mu vyerekeye guhingura, mu vyerekeye igisata c'ingenzi, eka ibisata vyose n'umugwi umaze kugira ibikora inka mu bihugu bitandukanye. Yaje rero aje kugaragariza nyene icubahiro umukuru w'u Burundi ishaka rya leta ya Qatar, kuko yaje arungitswe n'umwami wa Qatar. Iri shaka rya leta ya Qatar yo guherekeza igihugu c'u Burundi kuri yambona kazoza y'u Burundi bwishira bukizana mu 2040, Uburundi buteye imbere mu 2060. Muri urwo rugendo bagize barashoboye kuganira n'abahinga bo mu bisata bitandukanye, eka barashika no ku masezerano babona yuko terako umukono kugira ngo kuva runo rugendo babandanye bakorera ku bintu bigaragara yuko impande zose zamaze gufata iya mbere kugira ngo zikorane mu ntumbero yo guteza imbere igihugu c'u Burundi. Ariko kandi kaba baje kuko bayifuza nabo nyene babonye yuko igihugu c'u Burundi ari igihugu cicaye ku gahiye, barabonye yuko ari ubutunzi kama bwinshi, ubutare, amazi, uburimyi n'ubworozi, eka ari ubutunzi bashoboye kudondagura bwinshi, aho bifuza ko nabo nyene boba bambere gushiramwo imitahe, gutyo impande zose zishoboye kunguka. Sebarundi n'icubahiro umukuru w'u Burundi yabakiranye igishika cishi cane, yabakiranye umunezero aho yasubiye kubasubiriramwo ubutunzi Uburundi bufise, n'ubutunzi buriko buramenyekana mu makungu, n'ubutunzi bukomeye cane mu gisata c'uburimyi, mu gisata c'ingenzi, mu gisata c'ubutare, aho ubutare butandukanye bwinshi, eka mu bisata vyose. Arongera kandi arababwira yuko baje hageze, kuko uno mwaka ari umwaka wa mbere rwa rugendo ruzodushikana kuri yambona kazoza 2040 2060. Uwo mubonano watanze rero akaryo kuri nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi be n'uwo muganwa wo muri leta ya Qatar wo gusubira gushima imigenderanire isanzwe hari hagati y'ivyo bihugu bibiri, ariko kandi no kwiyemeza ko bagiye kubandanya bashigikirana ku iterambere rusangi, aho mbere n'uwo muganwa yashimye kugendera ubwa mbere igihugu c'u Burundi kuko agifise ku mutima cane imbere yuko azogendera n'ibindi bihugu, kandi yiteguye cane gushiraho umutahe mu bisata bitandukanye. Niteka rero ridasanzwe ku gihugu c'u Burundi no ku Barundi, kuko igihugu c'u Burundi gisigaye gihurumbirwa n'abanyamitahe bavuye mu mihingo yose y'isi.